Ndagusuhuje wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya, ndabahaye mwaramutse neza. Ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi ndabahaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Turi ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2023. Amagara ya Francine Niyonsaba niwe araba, mu gihe atavyivugiye ku mugaragaro ko agwaye canke afise ikibazo nta n'umwe akwiye kubimuvugira. Ivyo ni ivyavuzwe kuri uwa 27 Ruheshi 2023 mu kiganiro caremeshejwe na Dieudonné Kwizera arongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi muri resitora Hibiscus mu gisagara ca Bujumbura, aho yariko yishura ku vyavuzwe na Lydia Nsekera asigura impamvu zatumye badashira Fara ku rutonde rw'abanonotsi bibaza ko bazokwitaba inkino za Jeux Olympiques. Uyo muyobozi w'iryo shirahamwe ryo kwinonora imitsi haranegura ingendo yakozwe na Comité National Olympique hirongowe na Lydia Nsekera. Dieudonné Kwizera akaba agira ati kumva umuntu avuga ibijanye n'amagara y'uwundi hakabivugira hejuru ntibishimishije na gato, kandi jewe ubwanje ntivyanezereye. Mu gihe hatari Francine Niyonsaba hatanze ayo makuru canke umuganga wiwe nta n'umwe akwiye kumuvugira mu kibanza ciwe, ubu uciye kubiri n'amategeko agenga umwuga wo kuvura deontologie médicale. Abandanya ati mw'ikete CNO yanditse irungikira amashirahamwe menshi y'inkino hano mu Burundi, barafashe urupapuro rwose basigura igituma Francine Niyonsaba bibaza ko atokwitaba inkino mpuzamakungu Jeux Olympiques n'ayandi. Vyaratubabaje cane kuko sico twari twiteze kubona. Twari turindiriye ko bofata urupapuro rwose batera ivyatsi ingingo zose ziza zibuza uyo munonotsi w'umurundi guhiganwa n'abandi, biyamiriza kandi ako karenganyo. Sinumva abavuga yuko Francine Niyonsaba yobanza kunywa imiti kugira agabanure inkabuzo ziwe. Mbega hari uwo kwemera kunywa imiti ataco agwaye? Nayo kubijanye nuko Francine Niyonsaba yoba yari mu banonotsi 13 kw'isi bahagaritswe amezi 6 n'ishirahamwe ryo kwinonora imitsi kw'isi yose kuva muri ntwarane 2023 kugira bagaruke mu mahiganwa mpuzamakungu, bategerezwa kuba barafashe imiti igabanura inkabuzo zabo bakayifata n'imiburiburi mu kiringo kigera ku mezi 6. Dieudonné Kwizera batazira muvuduka haravyamirira kure, akaba agira ati ni jewe ndamutswa ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi, gushika muri uno mwanya nta cete na rimwe rivuye mu ishirahamwe ryo kwinonora imitsi kw'isi yose ndaronka rivuga ko Francine Niyonsaba yahagaritswe. Turacizeye ko hazokwitabira ihiganwa ry'isi yose ryo kwinonora imitsi rizoba muri Myandagaro 2023 mu gisagara ca Budapest mu gihugu ca Hongiriya, nka hamwe yoronka umwanya usabwa minima mu mahiganwa hagiye kuza, kuko kurondera uburenganzira ntibirarangira. Yarangije atera akamo abarundi bose hagira ati ku bwanje Francine Niyonsaba hakwiye abantu bamushigikira, bamufata mu mugongo kuko ni umunonotsi ahambaye, haramaze kuvyerekana hatari gake mu gutwara imidari myinshi no gushinga agahigo ku birometero 2000 kw'isi rikoru du monde. Aho bamubona hose bamubonamwo Uburundi. Urumva dukwiye kumugwa inyuma, naho yoba acumbagira twomucumbagiza, agwaye tukamuvuza kira noneho ntagwaye. Nayo mu bindi kandi mu ntara ya Makamba, kiretse Microfinance Ishaka nta yindi banki canke ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana ikiriko iragerera umuntu igitigiri c'amafaranga bikura. Nk'uko twavyiboneye mu mabanki yose hari ku murwa mukuru w'intara ya Makamba kuri uwa 27 Ruheshi 2023, nta mirongo icibonekeza y'abaza kubikura amafaranga yabo. Abakozi b'ayo mabanki bakamenyesha ko vyatumwe nuko ubu amafaranga baha abaje kubikura ahari, rero ngo n'uwuje yihuta nta mwanya ahamara. Nko muri BGF uraronka igitigiri cose c'amafaranga wipfuza, mu gihe uwushaka kubikura hoho mbere bavuga ko n'igihe bariko bahinduza amafaranga ico kibazo ngo nticigeze kihaba kuko bari bafise ayakwiye. Muri Bankobu, BCB na Interbank naho nyene abipfuza kubikura udufaranga twabo
baduhabwa uko badukeneye nta gitigiri ntarengwa bahabwa kuko ngo amafaranga akwiye ubu arahari. Muri COPEC naho nyene batumenyesheje ko ata gitigiri ntarengwa bashingira umuntu mu gihe yifuza kubikura, ariko ikibazo gihari ni ubwinshi bw'abantu kuko imirongo iguma ari miremire. Abanywanyi ba COPEC batuyagiye ko bazinduka cane kugira ngo bahabwe ayo baba bifuza, kuko ngo iyo uhashitse bugorovye hari aho usanga bagabanuye igitigiri c'amafaranga batanga. Aho batumenyesheje ko bagifise igitigiri ntarengwa c'amafaranga batanga nk'uwipfuza kubikura gushika ubu ni muri Ishaka Microfinance, kuko uwubikura batamurenza amafaranga 300,000 mu mafaranga y'amarundi, aho bamenyesha ko bitumwa nuko nabo ayo batanga bayakura muri banki, rero hakaba hari aho ngo baba baronse make. Ku mabanki y'aho muherereye kubikura amafaranga murayaronswa uko muvyipfuza? Twandikire. Nayo kandi mutangure mwitegurire. Uwo munsi tubafitiye inkuru ikomeye cane yerekeye ihinguriro ry'umwavu FOMI. Iri hinguriro ryaje ridasanzwe. Uwitwa nyeneryo bamutazira ziranotse. Yabaye nk'akarorero ko kugira amafaranga menshi mu Burundi. Muri tuno dufoto harimwo tubiri twerekana aho Perezida Nkurunziza yugurura iri hinguriro ku wa 17 z'ukwezi kw'icenda 2019. Yari akikujwe n'abashikiranganji nka Dewogyde Rurema yaraba uburimyi n'ubworozi, Pascal Barandagiye yaraba intwaro yo hagati mu gihugu, inyuma yiwe hari Alain Guillaume Bunyoni yaraba umutekano. Amwe muri ayo mazina hazogaruka mu nkuru tubafitiye. Udufoto tubiri twa nyuma twerekana umushikiranganji mu mutekano Alain Guillaume Bunyoni hagiye kugendera FOMI kuwa 24 z'ukwezi kwa gatanu 2019. Vyari bidasanzwe, ntibimenyerewe ko umushikiranganji w'umutekano agendera amahinguriro. Mu nkuru tubafitiye turaza kumva impamvu Bunyoni yari yitwararitse FOMI. Mu gihe ciwe Perezida Nkurunziza yavuga FOMI ko ari ihinguriro rihambaye rigira kabiri mu Burundi nyuma ya Burarudi. Umwimbu wa FOMI wari usigaye uvugwa mu ijambo ry'umukuru w'igihugu iyo ariko arashikiriza ivyaranguwe mu mwaka. Petero Nkurunziza yavuga ko uwuzohirahira agashaka guhungabanya FOMI ko baziruka ibirenge bishe. Uyu munsi Perezida Ndayishimiye nawe hasa n'uwuriko harakora ibishoboka vyose ngo iryo hinguriro ryugarwe. Inkuru tubafitiye irerekana intambara abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza n'abayoboke ba Ndayishimiye bariko barakorera muri FOMI. Nuje kure ubandanye kubana natwe. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako kugira ubandanye urashikirwa n'amakuru yose dushikiriza.